Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabaye ikaze ndagira ngo mbabwire amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira. Ndagira ndababarire amakuru ateye ubwoba hejeje kudushikira nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Na amakuru avuga ko wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Na amakuru akakanya avuye mu iboro rikuru rya Gitega nyuma yuko wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Alain Guillaume Bunyoni ku igenekerezo ry'ejo haheze ariwe yari yaciriwe urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba nyuma y'ubutumwa Darirene Bunyoni yaraye ashikirije. Amateka yoba agiye kwisubiramwo na cane nga mu gihugu c'u Burundi. General Alain Guillaume Bunyoni yoba yagerageje iyi ngingo nyuma y'ibintu bikomeye cyane yuko Pascal Nyabenda ariho yoshika nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira reka tugaruke yose tuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Reka nsubire ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi abatwumviriza muri mu makomine agiye atandukanye abari nga ku mugwa mukuru wa politique abari mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura nawe muri mu Kirundo abari mu Muramvya nawe mwese muri mu makomine agiye atandukanye y'igihugu turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka rero nsubire ndagukangurikira cyane nshuti munywanyi kuri we wahije gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma no musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazuya nayo nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano n'agateka kazira muntu mukayatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini bihejeje kuba nga mu gihugu cacu Burundi. Reka rero ingingo nkuru z'aya makuru tuzitangurire ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi. General Alain Guillaume Bunyoni ajeje kwiyahura nyuma y'urubanza rwiwe rutagenze neza ejo nyuma yuko yari yashikirije yuko ivy'ubutungane budahereye ngaho. Ariko amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira arateye ubwoba nyuma yuko aciye ashikanwa mu bitaro vya Gitega gihutihuti nyuma y'amakuru akomeye cyane humvirijwe urwamo mwibohero aho wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Alain Guillaume Bunyoni yarapfungiwe nibwo abanyororo nanone batangura kuvuza urwamo bivanye n'urwo bari bumvirije mu cumba General Alain Guillaume Bunyoni yarapfungiwemo. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira reka tuyege agaruke ko yose mu buryo bw'idonido bikamunyuma zuko ibi vyose biriko mu nyuma zuko igihangange Pascal Nyabenda wahora yategerezwa ku mukuru w'igihugu ariko bigaca vyanka. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira izi dossier ziriko zirisubiramwo amateka yoba ahejeje gukomera cyane. General Alain Guillaume Bunyoni amwe mu masoko yemeza yuko yoba yumvirije ibijanye n'umugambi wa Pascal Nyabenda nyuma yuko yishikiye mu gihugu c'u Burundi kwigenekerezo ry'ejo haheze. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba abandi bagatombora yuko ari bijanye n'urubanza rwiwo rwaciwe mu mbisho na cyane harimo igipfungu cishi cyane. Gushika ubu rero Desire Uwamahoro aho yarari muri iryo bohero ari kumwe n'uyu nguyu yahora atumwa n'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye. Uyu mugenerali rero akomeye cyane Major Ildefonse Habarurema aho kuva muri aka gatondo yariko aribonekeza muri iryo bohero. Gushika ubwo rero abanyoro ntibariko baratahura ingene ivyo bihanganye vyoba biri muri iryo bohero kandi ari ibintu bitama bimenyerewe muri iryo bohero. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ateye ubwo tugira ngo yose tuyagaruke ko dutanga umuco kuvyerekeranye nibihejeje imisi itari mike y'ibivurwa mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu rero Darirene Bunyoni wenyene yahora ashikiriza amajambo akomeye cyane nyuma yo kumviriza ijambo rikomeye cyane umushikiriza manza wa Republika ku igenekerezo y'ejo haheze yasabira wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi. Darirene Bunyoni rero yaciye atangaza amajambo akomeye cyane y'agacamutwe ku mukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo rero bikaba bihejeje gukwegera umutama ivyago bikamukwegera rero akarambara inyuma yuko umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye we nakarwi kiwe gushika ubu ngo bariko baridegembya. Reka rero mbere yuko tubandanya ayo makuru tubanze tubabwire ivyaranze urubanza rw'ejo rwa General Alain Guillaume Bunyoni ibijanye no kumupfunga ubuzima
ubuzima bwiwe bwose. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane niba yoba yaciye apfa canke niba yoba agihema, reka vyose turabigaruka ko tutanga ukuri kuvyerekeranye n'ibiriko birakorwa ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amasoko yacu rero yibanga aremeza amakuru akomeye cyane ariyo tugira tuze kugaruka mu buryo bw'idyo nido. Gushika ubu rero ibiriko biraba ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi na kamaramaza. Mbere yuko rero dutangurira kuri iri jambo rikomeye cyane, niba uyu waze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu Burundi General Alengiyome Bunyoni niba yaciye yitaba umuremyi canke niba yoba agihema, gusa amakuru ari nuko aciye ashikanwa mu bitaro bikomeye cyane ngaha Igitega kubw'amasoko yacu no kubw'ababibonye. Amakuru rero ava mu ibaro rya Gitega arateye ubwoba. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane ajanye n'ibiriko birashikira General Alengiyome Bunyoni, ni munyemerere tubanze dutangurire amakuru akomeye cyane kuvyaranze urubanza rwa General Alengiyome Bunyoni kwigenekerezo ryejo haheze. Vyari bidasanzwe vyaraye biranze uno munsi wo gusoma urubanza rwa Bunyoni. Gushika ubu rero vyose ni mu gihe vyari vyatanguye mu gatondo ejo haheze. Ni nyuma yuko aho nanone bivurwa yuko abatwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara za Ngozi, Muramvya bahabwa itegeko ryo kujana Igitega abanyororo basangiye dossier na General Alengiyome Bunyoni. I Bujumbura rero hasanzwe hapfungiwe umukuru w'umutumba mubone yitwa Nduwimana be n'umupolisi n'umushoferi ba Bunyoni. Gushika ubwo rero Ngozi hari hafungiye uwo bita Colonel Desire Uwamahoro, nyuma yuko amakuru akomeye cyane ayijije kudushikira aho hose abashingwa manza baho nanone ntaco bamenyeshejwe, ariko n'imiryango yabo nta na kimwe yarizi. Ubwoba rero buratekera abavyumvise, bamwe batangura kwibaza ko Desire Uwamahoro agiye kwicwa. Ni nyuma yuko yaravanywe muri iryo bohero, abanyoro batangura kwibaza ibintu bitandukanye, niba Desire Uwamahoro yoba agiye kwicwa nyuma yuko atanu umuntu numwe yarafise amakuru ajanye n'imanza ya rwa General Alengiyome Bunyoni. Abacamanza rero nabo barahaguruka ngo bagiye gusoma urubanza Igitega. Niho amatelefone yacacana nako nanone abacamanza barabazwa urwo bagiye guca, inyuma yuko inyishu yabo itashimishije bamwe mu bakomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Niho rero haje hatangwa itegeko ko abariko baraduga Igitega basubizwa inyuma. Nanone abatwaye wa mukuru w'umutumba n'umushoferi wa General Alengiyome Bunyoni bageze i Bugarama, nyuma yo kwashika barakata bagaruka ku mpimba i Bujumbura. Iryo rero ryoba ari itegeko ryari ritanzwe nande, reka tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane. Haciye rero haduka inama idasanzwe. Amasoko yacu avuga ko haciye hakurikira inama yihuta cyane idasanzwe. Abari mu nama baja mu mpari hagati y'abavuga ko abacamanza badashobora gupfunga umuntu batabona icaha yoba yagirizwa kandi n'icaha bamushirira ko. Bikaba mu nyuma z'uko n'abandi rero bategetsi bo bavuga yuko hamwe General Alengiyome Bunyoni na bagenzi be borekurwa ibara ryoba rishobora kurwa. Ni nyuma yuko rero abacamanza gushika kuri iryo genekerezo ku munsi w'ejo waheze batariko barabona ico bo bagiye gupfungira General Alengiyome Bunyoni, nyuma yuko bamwe muri bo bariko biyumvira yuko General Alengiyome Bunyoni yorekurwa akaba ko yidegembya. Ku ruhande rero rw'ababona ko Bunyoni ategerezwa kugumwa mu munyororo, haravuzwe na cane Gervais Ndirakobuco batazira ndakugarika na General Emmanuel Ndayiziga. Gushika ubu rero General Emmanuel Ndayiziga na niwe nyene yazindutse yibonekeza aho mw'ibero rikuru rya Gitega, aho General Alengiyome Bunyoni humvikanaga urwamo mu cumba yarapfungiwemwo. Gushika ubu rero inyuma y'umutaga nanone niho amategeko mashasha yasubira gutangwa. Abajejwe iperereza mu ntara basubira gutegekwa kudugana nanone babanyororo Igitega. Abashingwamanza n'abaryango nta na kimwe bamenyeshejwe. Inyuma rero y'isa 9 kwibohero rikuru Igitega amabarabara yose aja arazibirwa, abapolisi barongerezwa na cane General Alengiyome Bunyoni arashoborwa muri Kagasho, asorwa muri Kagasho yisangije ajanwa mu kibanza cabereyemwo imanza. Ako kanya rero abandi banyororo baciye batabaza, inkuru iba irakwiye hose mw'ibohero rikuru rya Gitega ko urubanza rwa General Alengiyome Bunyoni rugire rusomwe. Ivyo vyose rero vyashikiye abanyororo nkuko amasoko yacu avyemeza. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa ubwiwe Emmanuel Gateretse nanone niwe yishikiye gusoma urubanza mu gihe atigeze arusasamwo, ariko amategeko nanone ntabibuza. General de Police Alengiyome Bunyoni aragiriye icaha co ahanishwa rero igihano co gupfungwa ubuzima bwe bwose no kugwanya
no kunyagwa amatungo yose atandikishije muri sentare n'ihadabu y'imiliyoni zirenga 20. Colonel rero Desire Uwamahoro na Colonel Destine Bapfumukeko na Chromie Niyonsaba yoba ajejwe umutekano wa General Alain Guillaume Bunyoni nabo nyene bahawe umunyororo w'imyaka 15. Umukuru rero w'umutumba ari nawe nyine gushika ubu ngubu yitwa Ndiwimana, numwe mu bashoferi ba General Alain Guillaume Bunyoni baciriwe gupfungwa imyaka 3. Uwundi mupolisi nawe nyine yatwara imodoka yo gusuma mu rugo rwa General Alain Guillaume Bunyoni yaciye yezwa. Abanyororo rero ntibahawe igopi nanone y'urubanza, bararetswe aho basinywa gusa nyuma yuko abaciriwe iminyororo baramenyesheje ko batemeye urubanza none ko bagiye kunguruza. Nuko rero niko ivyo bintu byose byabandanije bigenda. Ndabibutse yuko nuko ivy'uwo munsi biba birarangiye, ibibazo bisigara ari vyinshi mu bene gihugu na cane cane mu banyororo bapfungiye muri iryo bohero rya Gitega, na cane cane bivanye nuko babona yuko urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni rukozwe kandi rurimwo igipfungu cinshi cyane. Yamazu ya Bunyoni yari yavuze ko yipfuza gusigura iyo yavanye, birangira atigeze ahabwa umwanya wo kwisigura. Wa mupfuna we nyene yasaba ko bumuzanira bakagirizanya ingene yamutumye kwica Perezida Evariste Ndayishimiye. Bunyoni arinze ahanwa batamumuzaniye. Vya binyoma vya Bunyoni Uwamahoro na Bapfumukeko biyemerera yuko bambitse abene gihugu nga mu gihugu caciza c'u Burundi bahoze babashirira amabara ku matelefoni ngendanwa bakabeshera abantu ntaco vyafashije, nabo rero babikoreshejwe ko uko bahoze bavyambika abandi. Nuko rero umunsi w'urubanza waheze bikaca vyumvikana rero yuko urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni rwibonekejemo nk'uko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahora abishikiriza yuko wenyene akoresha ubujanja n'ubuswayiri. Amakuru rero akomeye cyane aje kudushikira nga mu gihugu caciza c'u Burundi na makuru ateye ubwoba. Ndabibutse yuko wa mupolisi akomeye cyane Lieutenant Colonel Jacques Nijimbere arungitswe kurongora igipolisi mu ntara ya Cibitoke mu misi heze. Gushika ubu ngubu rero abo mu Cibitoke bakaba bariko bafise ubwoba n'igishikari vyose na cane cyane bivanye nuko uyu muri Lieutenant Colonel Jacques Nijimbere yama atoteza abantu, bamwe bakaburwa irengero abandi bagakubagurwa gushika bapfuye. Amakuru rero akomeye cyane nyuma y'amarorerwa yaramaze imisi ari akarorero muri Beseri. Lieutenant Colonel Jacques Nijimbere yarungitswe kurongora igipolisi mu ntara ya Cibitoke kuko nanone tubisanga mu itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye rigena abapolisi batari bake mu mabanga atandukanye. Mu Burundi rero amajambo meza ni menshi, ingiro zo ni zero. Gushika ubu rero nivyo Perezida Evariste Ndayishimiye yita ubujanja n'ubuswahili nk'uko yama abishikiriza. Rero ibiriko birashikiranga mu gihugu cacu Burundi ni ibintu biteye ubwoba, ariko nako abamenyesha makuru baco baba babandanya kubikora ko amatohoza ibijanye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Ndabibutse yuko General Alain Guillaume Bunyoni yapfunzwe mu mpisho na cane cane ko yapfunzwe harimwo igipfungu cinshi cane. Gucira General Alain Guillaume Bunyoni igipfungo co guherayo, ibi ni ibintu biteye ubwoba kandi bitari bikwiye, na cane cane ko abashikiriza manza batandukanye bo nyene babona yuko ibi bitari bikwiye bivanye nuko General Alain Guillaume Bunyoni ivyayagira bidasiguritse nyuma yuko atanivyemezo ubutungane bufise bwo kuvyagereza General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu caciza c'u Burundi. Reka rero tubandanye uko twebabwiye mu funyo uko kanya amakuru akomeye cyane yaje kudushikira mu ibohero rya Gitega. Kuri uyu munsi niho haciye humvikana urwamo aho General Alain Guillaume Bunyoni yarapfungiwe nyuma yuko abapolisi baciye binjiramwo. Ariko ndabibutse yuko mbere yaho bamwe mu bihangange bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi Gervais ko buce batazira ndakugarika yari yishikiye kuri iryo bohero, ariko abamenyesha makuru b'abahinga babandanije babikorako amatohoza. Abanyororo rero amakuru dukura mu banyororo muri iryo bohero rya Gitega bakaba basigura yuko batari babandanije kwiyumvira ingene mushikiranganje wa mbere Gervais ko buce batazira ndakugarika yoba yishikiye aho General Alain Guillaume Bunyoni apfungiye. Mu nyuma rero amasaha aheze agira abiri, uwo bita uyu mu generale akomeye cyane nga mu gihugu cacu c'u Burundi Major Ildefonse Habarurema nawe nyene yaciye yishikira aho mwiborero rikuru rya Gitega. Ibintu rero vyabandanije bikomera cyane aho nanone hatatahuwe ingene aba bajenari bakomakomeye bariko barinjira muri iryo borero rikuru rya Gitega. Ndabibutse yuko ivyo vyose bihejeje kuba nyuma yuko waze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi ariko araterwa agashavu nuko gushika ubu ngubu uyu Pascal Nyabenda nanone
none yishikiye mu gisagara ca Bujumbura ku munsi w'ejo akaba ariho yiriwe yidegembya ku murwa mukuru wa politike nyuma yuko amakuru akomeye cyane avyemeza ariyo turi buze kugaruka ko tubashikiriza mu buryo bw'idonido. Ndabibutse yuko rero abapolisi baciye bishikira mu cumba General Alengiyome Bunyoni yabapfungiwemwo nibwo basangaga yiyahuye. General Alengiyome Bunyoni yaciye atabarwa na cane ajanwa mu bitaro bikaze cyane biherereye ngaha Igitega, ibitaro bikomakomeye. Abajenerali rero bakomakomeye nga mu gihugu caciza c'u Burundi bakaba baciye batagira ico bashikirije na cane kuri ibi biriko birakwiragizwa irya nino mu ibero rikuru rya Gitega. Amakuru yacu rero turaza kuyagaruka ko yandi mu buryo bw'idonido. Ndabibutse yuko abamenyesha amakuru bacu twabarungitse mu bisata bitandukanye gukurikirana amagara yoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Turiko rero turarondera amakuru twibaza niba yoba agiyema canke niba yoba yaciye yitaba umuremyi, ariko isanamu yakwiragiwe irya nino twahawe na bamwe mu banyororo n'umwe mu bacungerera umutekano mu iboro rikuru rya Gitega, gusa atashimye yuko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe. Ndabibutse yuko ku munsi w'ejo haheze ariho Darirene Bunyoni umwigeme wa General Alengiyome Bunyoni ariho yashikiriza amajambo akomeye cyane agaruka kuri Pascal Nyabenda na cane ko ariwe yategerezwa gusubirira Perezida Petero Nkurunziza, ariko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'aba-CNDD-FDD baciye bafata iyo ngingo ikomeye cyane nk'uko umwigeme wa General Alengiyome Bunyoni yabisiguye mu idonido ry'amajambo nyuma yuko yarahejeje kuva mu gacereri yaramaranye imisi itari mikeyi. Ibi vyose rero munyemere tuze kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu caciza c'u Burundi, bikaba mu nyuma zuko ibiriko biraba ngaha mu gihugu caciza c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba. General rero Major Ildefonse gushika ubu ngubu araheza kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye na cane ko biboneka yuko ari we nyene ntumwa y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu bisata bitandukanye. Uyu rero ukaba mutazira King Kongo na cane ko ari igihangange ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ndabibutse yuko ari we nyene yahagaritse wahoze ari umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu. Ndabibutse yuko iki gihangange rero naco nyene cama kiriko kiribonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo kunyuruza abantu. Amakuru rero akomeye cane aje kudushikira ni munyemere tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane avurwa ku magara y'uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu Burundi n'ayandi makuru ariko arakwiragizwa irya nino mu ibero rya Gitega. Iteka umunezero no gusubira kubana namwe nivyo tubipfuriza. Iyi mbonesha kuri yacu no yanyu ya Burundi News TV. Ndabibutse yuko ari ijisho ry'umwene gihugu adafise akaryo ko kwivugira. Rero turibuze kubigaruka ko vyose mu yandi makuru akomeye cyane abayishije kudushikira. Ntimujije kure ndizere ko wajije gupyonda ijambo sabone. Reka rero nsubire ndagukangurukire cyane wo wajije gupyonda ijambo sabone canke subscribe bivanye naho muherereye. Ntimujije kure ibiganiro vyacu nakagaruka ndabakengurukiye cyane. Turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye. Iyi ni Burundi News TV.